ku bibazo bitandukanye byagiye birabazwa no ku makomantere yagiye arakorwa no ku bindi mbese bitajyanye na raporo twashoboye na projet de loi twazanye uno munsi mugabo bikeneye umuco kuko ni byiza ko tuza turabiyaga hari ibibazo bijyanye n'amadovize bijyanye n'igitoro nibaza yuko twese tubona ko turabira hamwe ko biroroshye ko tuguma twibaza ngo hokorwa iki ibibazo nibaza ko twogaruka jewe ndiko nkora iki kugira ibyo bibazo by'amadovize canke ibyo by'igitoro gituma obergi ikibazo canke abadandaza bagira ikibazo nibaza ko nza kugira ko mu nyuma aho nza kubaza twese twokora iki kugira dushiye kwivamo bose iby'umukiranganji ubutunzi wenyine kato cyambere honorable Alex Iberi yabagije kijanye no kuraba globalement ibikorwa leta ikora aho usanga ari byinshi cyane yabagije ati dushizemo amakomine tugashyiramo amahopito ama SPP muri budget dutegura ndetse n'ibyo tuma twegereye abo dusanzwe dukorana n'ambaride n'icyanyi iki nibaza ko yabivuze muri kote yo kuvuga ati tugerageje kwerekana amarosete yose dushobora kumubiriza biraduha access yaho twosaba uburyo n'ideni twoshobora gukoresha nibaza ko biriko birakorwa ubu nibaza ko mumaze iminsi mukurikirana ejo mushikanganje wambaye ko arakorana n'abajejwe amashirahamwe ya leta abo amashirahamwe ya leta ariko arakurikirana kugira tumenye umusaruro wayo by'amahopito twavuze by'amakomine muri yo numbero yuko tugerageza d'abord kwerekana notre capacité de mobilisation ku maniveau yose au niveau central dushaka kumobiliza amafaranga na gute au niveau des SPP dushaka kumobiliza amafaranga ngana gute au niveau y'amakomine dushaka kumobiliza amafaranga ngana gute ko nk'ubu narakivuze aho merutse ngaha sinumva n'ingene mirido Bujumbura yonanirwa no yakera yonanirwa no kuri abakozi turavye n'ibikorwa bisanzwe bikorwa ngaha muri me byingiza amafaranga nibyo kumvikana na gatoyi ufise amasoko ufise inzuzi ufise aho kura amabuye ufise ikiyaga cya Tanganyika ufise ibintu bitandukanye bisigura rero yuko ari igikorwa gitegeza gukorwa kijyanye n'ingene twara dutunganya twe twenyene mu kwegeranya amafaranga kuko niyo icyo kintu cya mbere kiguhatse aho ugiye kurondera ideni baraba d'abord kuse capacité de mobilisation natwe naho twayaduza muri OBR ngenda gusaba ideni ko babona ko nshobora kwiga ibyo nibaza ko biko birakorwa mu kuraba kwanza ayo masosiyete dusanzwe dufise yose uno munsi arafise amabwira aragira amayeta finance ari wabagije post yari maze imyaka n'imyaka atamayeta finance yahari muga muri uno mwaka muzobona yuko amasosiyete menshi yagiye atanga amayeta finance ukwezi guheze kwa gatatu apana kwa kane guheze turashobora kubona amadividende yigiye muri uno mwaka ndavye muri Braludi aho twinjiye ndashobora kuyabona ayo twinjiye muri Banko Bunda ndashobora kuyabona ayo twinjiye muri Soka Bunda ndashobora kuyabona nibaza yuko igihe tuzogaruka ngaha muzobona karusho kungena amafaranga yagiye arinjira dufatiye kuri ayo masosiyete ya leta ibiharuro biravyerekana neza ukwezi kwa gatatu yuko twashoboye kujana amafaranga menshi ajanye nibaze yuko ino rapport ino loi de règlement tuje gupresenter yerekana situation 24-25 muga muri 25-26 muzoronka umuco cyane kubijanye n'amahopito n'ama SPP nibaza yuko n'amahefore korakogwa mu bindi bisata byose bitandukanye aho twibaza ko amafaranga yo kwinjira sinzi ko mwibuka son excellence agiye kugurura ibitaro nibaza ko hari kiremba aho yabaza ati ni gute ibi bitaro vyunguka mugaye bya leta n'ibyunguke ni gute hopitali militaire yunguka ruwa karede ni yunguke kandi bose bakora ari amashyirahamwe ya leta nibaza rero ko tworaba nyine twara dukora twe twenyene tugasubiramwo intunganyo shasha iyo byoduha amafaranga menshi cyane utandukanye turiko turakora icya kabiri amamarché public kuma kigaruka mbega tubona marché public
iteye ikibazo ko bitevye ibikorwa bya leta canke by'abandi basanzwe dufashanya ibikorwa by'iterambere. Si code bugiteye ikibazo, si code iteye ikibazo kabisa. None code ni igenda kuvuga ko umuntu ategerezwa gupartitiona amamarshi. Rezima ko honorable Boniface ora muri marché public abizigira yo gufasha gutanga umuco. Ahanini bujya n'abantu kibazo si itegeko. Kuko marché barayibona neza bakabona ko itegeko rimeze neza. Kuva kurujya mu beneficiaire n'ubundi gasanga marché bagiye baripartitiona kugira baje muri competition. Nibaza rero ko twokora mugabo ibiko birakorwa nibaza ko ari byinshi cyane ku mafaranga ya leta. Iyi decentralisation turiko turavuga no munsi nuko tutifuza, mwarabonye ko twasuye ama ordonnance yerekana ibishobora kuba exécuté au niveau ya commune n'amaseuil ku matype de marché, ku mabiens de service turerekana ibidakenewe kuduga muri finance, turerekana ku mafourniture ibidakenewe kuduga, turerekana ku matravaux ibidakenewe kuduga. Isoko ryo kubaka ikiraro hagati y'imitumba ibiri cyorinda kuduga muri finance. Isoko ryo kubaka ibirase bibiri muri zone byorinda kuduga muri finance. Nibaze ko decentralisation rero byinshi bizokugwa muri no ntunganya nshasha. Ama marché public ategeza ko afise abantu bashika 15 mu ntara, no kuvuga ko ariyo byinshi bitazoduga. Le fait ko tazoba dufise ibintu byinshi muri finance nibaza ko bizotugabaniriza akazi, naho nyene navuze ko hajya bigiye abantu nabo bameze neza a 100%. Muga twibaza yuko na volume nyene y'ibintu, honorable Boniface arabizi yuko le volume y'abantu mu marché public baba bafise en terme y'akazi yabirenze ko mu marché yose yari centralisé yose muri finance. Murabizi quand l'offre, la demande est supérieure à l'offre, acaba mu marchandage ubwira inyarukiriza. Nibaze rero yuko n'ibyo badecentraliza bizogabanuka bigatuma akazi kanyaruka, kuko au niveau ya marché direction nationale de marché public hazoza ibintu bifise ampleur y'igihugu ibitarenga province kuri muri province ainsi de suite. Nibaza ko ico kizofasha cyane mu byo turiko turatunganya no munsi. Ikindi cya kabiri nibaza ko cyofasha nibi bintu vya digitalisation tegezwa kujamo, tubishaka tutabishaka tegezwa kujamo, kuko birevita plus habayemo contact y'umuntu n'undi, plus niho haba ama sollicitation menshi cyane. Ikindi cya gatatu yakibuze honorable Dieudonné ni manque de planification. Itegeko riravuga neza yuko le 30 avril tegezwa kuba twayeje engagement budgetaire. Umuntu akamara amezi n'amezi atigeza kuri iyo marché. Le 30 avril ugataha saa 7 y'ijoro, saa 8 y'ijoro. Ama marché yose akazala dernière minute. Bizana no kudutera ingorane kenshi kuko izo marché niziza kuba exécuté dans 3 mois. Zicazi reporta mareste à payer. Alors le manque de planification. Naho basaba le plan de passation de marché hakiri kare babitanga titre indicatif. Icyakane no vuga ari abantu bashama ibintu batazi ampleur yavyo. Nufata exemple nk'ugiye gushiramo yuko uzokubaka centre ya cancérologie 50 milliards tukayashiramo muri budget gapasa kira kenewe, c'est vrai na étude ragira na kimwe arakora. None naho no gwa 50 milliards ukubaka ico kintu dans une année nibikunda. Nibaza rero yuko harakeneye kuraba natwe ko twitunganya. Cyo tumategeza kwesita kuri iki kintu cya planification, programmation, suivi, evaluation. Namba nifuza kubaka inzu, tuvuga ijya Brema, tuvuga ijya BBN, tuvuga ijya izo cyangwa na Brevepa. Est-ce que phase ya mbere niyo kubaka cyangwa phase ya mbere kugira des études? Mwaka wa kabiri no kugira mobilisation des ressources. Mwaka wa gatatu no gutangura niveau ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Kenshi yo sanga ibikorwa bagiye gushiramo nta numwe azi ibyo agiye gukora. Icyo nibaza ko ari kibazo gikomeye cyane mu byo tegezwa gukora. Code ya marché public itegezwa guhinduka, ko itegezwa kuba flexible nayo nyene. Itegezwa kuba flexible
mugani baza yuko ico kigo kirakorwa kulo mu matiko turavugana bariko barasubiramo code marché public mugahani nije sinibaza ku kibazo kiri muri code ya marché public. Honorable Nimirangeza yabati kibazo gikomeye cyane kijanye ibaza ko na commentaire so tuba twaratoreye hamwe kuvyerekeye ibihengeri bya exoneration mugaba mu nyuma cyaragira analyse nziza ati none nobona umuntu azanye umugambi akansaba exoneration noca ndamwima ngo ko exoneration bipanze zabaye kure. Icyo novuga no ku yose ni question ya planification na hiérarchisation. Ico kintu na exonera kuko exoneration yiheba uzi ikindi zovuga navyo mevye exoneration industrie ije izomera akazi abantu bangana gute kuko nahevye kimwe mugabo ngiye gukreya de l'emploi nina créa de l'emploi obere zoronka impôt sur le revenu IPR plutôt. Ico kintu gikomeye cyane nko muri chemin de fer navuze ko tuzoheba amadresseur ari manini cyane dufite un projet de presque 1.2 milliards muga exoneration zotanga ni nyinshi cyane mugani natanga izo exoneration tukubaka iryo barabara tuzogabanya amahera amadolari 100 ku itoni Dar es Salaam gushika imusongana kuko twaye kuri $170 par tonne mugani nazana chemin de fer zori amadolari 40 uno munsi ndabihevye mugabo nzobira ekipera ejo le prix ya transport y'itoni gabanutse le prix sur le marché iragabanuka muga kenshi rero ya exoneration iyo tugiye kuyatanga usanga ari mu bintu bidakenewe niyo utegerezwa gutira attention muri ico